by'ukuri Imana niyo kwizigirwa kubona yaraturinze rirya joro agahetsagirwa rirya joro ntitwari guhava naco twari kwishoboza ariko Imana yarakoze kuba yaraturinze. Donc, j'ai une jambe d'Ima. C'est bien. Et quoi, sawa hama nanje kujya nari nakubwiye urabona yuko isango yageze harageze yuko umuntu wese yagize uruhara mu kunyica kubera utuvugana uratse ko napfuye ari Imana yene yanzuye rero ubu y'amadosi yanda tware ku kazi deje twaravuganye yuko dutegerezwa gushira habona abantu bose bagombye kungirira nabi rero bandanye usengera ntibiba byoroshe kandi Imana ishimwe byo kuri yatugiriye neza kuko yataba Imana byari bigoye yuko bijya bintu tubiva imbere cyanda kwibuka rirya joro nyene kuntu wagize ubwoba rero Imana niyo gushimwa wewe urabuduhoba pana mu rugo cengiye mu kazi kandi ndazinza gutebayo kubera ko nta kindi kitujanye tugiye kugira ntamagaze inama ya bose ndazobazi yuko namaze gupfa rano kwezi kose kwari gweze uma ninyegeza abamwara nagandaye muzo murapfuye rero ni byiza yuko kuri kuja habona hanyuma bakoze amakosha bayahanirwa wewe uze kuraba neza ibyo ngaha muhira turaza gusubira sawa. Hanya uracaba ngaha mbandanye kwezi ntazi n'ukuntu abantu ngaha no kuvugisha basi bone utamenye ibyashitse shari kareka hafi Imana y'umurakiye ore byagenze gute ni birebire reka tuzabifatira akandi kanya sibyo kagenda kuraba bamushikana twe twatere hari inganda musize ngaha murabe murayaka nanjye nanje twaramutse kandi hajya mu gihe ngenda ngenda n'umukozi yagiye hari Allo? Oui, chef. Secrétaire, umeze neza? Ni amahoro. Bangukiye hano mu biro. Ndagukeneye. Ubu nyene? Sawa nta kibazo ndahazi. Sawa. Shefu witabye mubwira ko uje ninde? Ni directeur general telefonye ngene ndamwita usije ibintu by'akazi tugiye tuvugane.
Uru yende. Zeni kabede. Yembwiye. Kati tuza aho hejuru. Sawa turasubira. Sawa. Oui. Bonjour. Secrétaire n'amahoro. Amahoro. Shakumbwira ibyo bintu bijya bintu byose ntagire na kimwe uhisha canke uca ku ruhande. Nyakubahwa Desi, nk'uko mwabibonye muri mesaje kujya nabandikiye ni kujya mwese. Urabona kuva cyagiye muvuze ko muri ko murategura guhiga umushefu de projet. Ibuka ko bamwe banatanze n'amadomande y'uko ari bo babashefu de projet muri bajya dukorana. Mugasebe yuko impamyabushobozi zitabemerera birangira nyene batamuhaye. Rero ukuntu bimeze kuva ujya mushefu de projet bamushiraho. Bagumye bashaka nyene kugomba ko bomwica kugira ngo ave muri kiriya kibanza. Yarakunze wajana kugoma cyo kwivuna kanyota kaka uranubuza kuganuka kujya muhimbire tuba turatera inkuru nk'abajama n'amaraja Urabona aho duhaye kati. Aya mahera naho turiko turayagaje ndumva ubwoba muri jewe. Secrétaire duhuriye aho hepfo ambwira amagihe n'abadeje bagiye mu biki. Chemu yitaba telefone ngaho nye mama ngo agiye kwa deje cyane basigaye bakora na animati Ivyo nukuri vyarabaye. Nyakubahwa Desi, ibyo bintu byarabaye. Urafise ivyemezo. Sinubwira ibintu bitagira icyemezo. Kanaguha amajwi nafashe muri telefone wumvirize nawe. Alo boss. Wumvise turumvikana n'amafaranga yacu tugira dukure umushenzi bityo tuba abantu tujya guta nyene atazosubira atanu umuntu azohabona hanyuma turumvikira umva musitiri ndashyiraho kabisa ni sawa turabuze kwagwanira dushireko turahejeje ni sawa. Okay. Kugira ibintu. Nawe ayo majwi yabike neza. Hari abantu batemera cyangwa batemera ko Imana ikora umuntu ukuri. Mbere bw'ibyo ubu nyene ukareje guhamagara bose bazira harimo. Nene uri wonga urinda ufata urafise uburenganzira bwo gufata umuntu avuye kuramukanya ukamufata neza. aho uvuye kuramukanya Abantu b'ubukwedi byo murantanga urambabarira none usanzwe witwa nde bazi muhungu urantangaje kuba ari izina nabivuze ngo ndatangaje uratangaje iyo uza kuvuga ati umuntu ni sawa umeze neza yitwa abantu umuntu ni sawa none ko rabi kogabu soso none ko muri mwe ngo haragaragara kandi amasaha yaraganye none nk'ubundi uri urambwira basi ngo nakora munsi Gusa hora tutaye twirigwanya ariko ndamutse nta kibazo. naho ko twanararaye bimeze gute none biri gute burya je ngaha ahantu naho ntari ndahaherutse n'amakuru yanyu byo mwese mperutse kuyumva Amakuru yacu ameze gute? basi ubundi ari hehe Namwe ibyabaye ntavyose. ibyabaye by'ibiki Aho navyo waruzi. kiretse mbariye je nta kintu na kimwe nzi nibiki byabaye Reba ntutse ko press bacu kumiki. baje kugira Kandi aho navyo waruzi. baswe kumwica bivuye kuki
ni iki yakoze baratse kumwica ivyo rero navyo basinitiraryari haheze ukwezi kose mbere yari yaragiye burya ntiyahora ari ngaho ukwezi kose urumva jewe ntazi ahantu ndi nk'ugira ngo avyigumizemo niba kubera ko utaje ngaho kugira ngo ubimenye twaragiye no mu kigandaro ciwe ikintu bakituzanye no munsi twari tuje kuraba kugira ngo tuvugane ukuntu duhava tuja gusohokera i Bugarama uno munsi tujye i Bugarama muri terapeta wowe hanze wewe terapeta niya nagomba rero nakubwira neza we ntawe bwamenye jamo hariyo brochette baramukiriza brochette kudufiriti marioneze hakaba hariyo n'akajade kameze fresh aho uzusohokana nawe mwana wawe hariyo na brasoir urabyumva neza bro kukajade kameze fresh mukina utuntu tumeze fresh uno musi nyene duhimirize n'abandi bantu bose ubu niho hantu hameze neza ngaho imuranzu ubu akire ko hariyo akavinyu gusa nkabi umuvinyu uburinyo uno munsi nta kintu na kimwe kitariyo shefu ubyumva gute ni ukununjabuka gusa kakayobe kujya muhimbire kari katubangamira urabona shefu ako kantu kari kabangamiye n'agake nawe ni ngombwa ibiti ubangamiye byose bimenye shefu numva barebwika mu itandaba gusa nyene deje yarabantumye ko bana ko yarantelefone mvuye ambwiye yuko mwese abakeneye namwe ndatombeye nciye ndabasanga aha nimuze tugende avuze yuko hari ikintu cyihutirwa akeneye kutubarira ivyo bintu vyihutirwa akeneye kutubwira n'ibiki ivyo bintu agomba tubwire aka kanya nyene vyihutirwa n'ibiki n'amahoro muzi impamvu ndahamagaye tuzi ko tuyimariwe murazi yuko hari umukozi mushasha twaheruka kongereza muri mwebwe kugira ngo afashe mu byo kurongora amaporojani hari uwo bazi amakuru yiwe aya ntatuzi basi amakuru acikira yoba yaragapfuye yarapfuye none rero nyakubahwa neza yarapfuye twebwe dukorana twatanze tuzi aya muriko muratubesha ibyo sivyo aho nta n'umabizi aya makuru ni mashasha nyene ryambere aho none nyakubahwa deje twebwe twari tujejwe kumenya amakuru y'abapfuye cyangwa twari dukwiye kumenya amakuru ajyanye n'iby'akazi ikindi nacyo kindi urazi ko yapfuye umuntu akazi kataba gapfuye umuntu yapfuye yego turamushimura n'iteka hanyuma akazi kakabandanya nubwo bimeze bwarabundi reka nabuze duhaguruke tumwunamire icyacu ndabahamagara dufise umushitsi w'iteka ibyabaye byose narabimenye mbere reka tumwakire karibu njyana umutsimu w'imigiti deje waratuwe ngo yari yapfuye ngo yarapfuye none boho arazutse deje oya wowe watubwiye ko hari umuntu yapfuye muri twebwe duhaguruke tumwunamire arazutse no hano kandi umugore n'umuzimu ntabwo turimo turateba reka tumuhe akanya avyivugira
akanyene kwawe neza. nyakubahwa Deje murakoze cyane ku kanya mu mpaye. Icya mbere mbanje gushimira Imana kuba uwari yitwa ko yapfuye uyu mwanya ari muzima. Aha jewe tuvugana abanyene ubona ngaho imbere yawe ndazi ko nabo nyene babizi batabyirengagije barazi iyo banshize. Ubu tuvugana jewe nari nishwe ariko Imana ikora kure kandi nta kindi nari nziza kugira ngo ndabikubwira n'aya madosiye y'ubusuma aya nyene aya naguma ngendana aho ni hose twaba turi kumwe aya niyo nari nzize ku buryo bagombye kumpa uburozi Imana irakinga kugira nabikubarira hama abantu bikabaza kunyica muhira ariyo yajya amajwi n'abarungikiye. Kubw'ivyo rero jewe cyari kinzanye kwari kugira ngo ukuri kuja habona. Ndibuka nshika mu kazi nababwiye ko nta kindi kinzanye atari gukora kugira ngo Azwan Company itere imbere. Rero kubw'ivyo nibaza yuko nabo nyene ubwabo bamaramaye babonye yuko umwasa gucira icobo Imana ikagucira icanzo. Ikimpimbaye ni uko ibimenyetso byose twari twabyegeranije kugira ngo batazovuga ngo ni uwarenganije ariko kuri kose ukaja habona. Nta kindi rero cari kinzanye kwari kugira ngo tubamaramarize imbere yawe nyakubahwa. Mwarakoze no kumwizigira kandi n'ubu nzobandanya nkora kugira ngo Azwan Company ibandanye iteje imbere. Murakoze. Mwabiyumvi kubw'ivyo ingingo yamaze gufatwa kandi isubira inyuma. Mwese amakosa mwakoze ntidushobora kuyihanganira, turabirukanye n'iyi kampani. Sekreteri vuba unyarutse wandike amakete abarurika mu kanya gatoya aba yashikiriye hano hanyuma agende. Kandi n'ubutungane bugiye gukora iyo bimenyetso turabifise kandi bikwiye tuzobishyiza ubutungane kandi bubikorere muhanwe hisunga amategeko. Mwubahwa Deje ndabashimiye kubw'iyo ngingo mufashe kuko abantu nk'abo abasuma abanyonezi nta kibanza bakwiye kugira muri Azwan Company ndetse no mu gihugu cyose, kubera yuko niba dukeneye gushika ku mbona kazoza igihugu cyifashe kandi giteye imbere dukwiye kudahari rivomo umuntu wese yinjira mu guhakana afise akaboko. Rero jewe ndabakenguruki hama nibanashaka bazobandanye bagerageze kubera bijya gati gateretswe n'Imana igahindurwa n'umuyaga kandi Imana ikura ku ibi byose bateguye bo bari bavuniye hagati mu ryinyo bazi yuko ubuzima bwanjye bamaze kuburangiza. Ariko kimwe nababwira naho muzobandaniriza umenye yuko agati gateretswe n'Imana kadahindurwa n'umuyaga kandi burya Imana ikura kure. Jewe ndabakenguruki icyo ndabasezeraniye ngiye kubandanya akazi kanje neza kandi nkeneye gukingira ikibaba umuntu wese azokongera kuzana ubusuma muri Azwan Company. Murakoze. Ndagushimiye cyane ingene ushikirije ivyiyumviro kandi bitumbere, kandi ndagushimiye ingene uri umukozi mwiza muri kampani. Reka mbere tufite nano gahanye inama irangiriye ngaha imfunguruzo zizari ngaha zana imfunguruzo muzishikirize sekreteri. Niba ari ikintu mwiragiriye muri biro ni sekreteri aza kugitora akibashikiriza. Amakete muzatora ngaha nyene iwanje. Sekreteri munyarutse yazane hano. Ikindi gikurikira ubutungane bwiye gukora akazi kabo. Urabonye bibaye mu kazi ubandanye kandi wibara. Burya umuntu akora neza kenshi abasi baba benshi ariko Imana ikura kure. Nongera kubona bandanye ukora akazi kawe neza. Mwubahwa Deje nagira mbere mfate kano kanya nshimire
notre secrétaire by'ukuri yakoze ibintu bidasanzwe ego me n'ibyo bwa mbere byarashitse nawe agomba kwifatikanya nawe mu mugambi ugayitse ariko mu nyuma arigarura nawe yarimbariye yuko yari yahawe misiyo yo kunshirira uburozi mu ifana igihe wigera ku murego nakubwira ko yari yamuhamagaye ngo dusangira agafanta rero mu nyuma arigarura nawe yagiye kumburira uwo munsi nyine aza kumburira haca haza abari baje kungirira nabi ariko baravuga bati dusanzwe tukuzi ntitujye kugirira nabi ahubwo we witwe yuko wapfuye ariko Imana irakinga niho rero mubona zijya audio zose mwazumvise rero kubw'ibyo jewe niteguye no gutanga ubuzima bwanje kugira ngo Azwane Company ibandanye iteje imbere ndetse tubone gushika kuri Azwane Company yifashe kandi iteye imbere mbere n'igihugu cyacu cyifashe kandi giteye imbere kirakeneye abantu bitanga ati rero aho nyine uri kurambwira ibyo n'ibibaye muri iyi minsi ishati yarabaye kure ahubwo ndatangaye ko bitabimenye reka burya nta n'abagenzi basigaye karibu se ngandi baje ni nko muri wari wese genda muha karibu nta kibazo safi bro shake imeze fresh hanze ariko ntiyagase naho ndio wangu amashamba n'akazi imvura ingawa uyu yarinjiye sawa no tubona amashamba n'akazi imvura ingawa nene ari na ndo ahubwo Yesu bane niciye base kareka nani asha ahubwo umusista turaba neza umupira saga tawa kutazica kasi kari nsigaye mwambarana rero abwira ngo ubwire ngo ndaguhuriye wanje uja kubusabuni najyaga gukobwa gashaha bwana bagusaba n'ugi none kuciye wiki so gusa cese cyaka cyari kinzanye ndase kumbinga mugana wara umukuru wawe mbe biri gute nubwo ntarakaro yaragarutse ari he yazindutse ku kazi kugira ngo aje gushira ahabona ukuntu bijya byabaye kugira ngo bajya bagizi ba nabi abashengetse Mana shimisha sinabi biri gute kandi tumaze kumura ahubwo burya ndiko ndumvirije nuko muravuga so ni mu bizinanye kwicumere ntavyo wamenya cyangwa ntavyo wamenya none no kuvuga yuko yagira ari mubwira je ntiyabimbwira n'ingene nzi yuko twakuranye ntavyo wamenya nibirebire sha murashobora kuja ngaho mugapanga ibi naye nyine akaja agapanga nyine akabaserine ntambwira ikintu na kimwe kandi nzi yuko twanazananye ariko kwanza nawe ndamukeneye ari hehe ariko kazi gusaba kazi mbega imvura ngo haraje my sister Madeleine hari Cedri yamutse ntibigize we urabona aho n'imvura ngaho hanze ahubwo Imana ishimwe nciye ndo umutipa ajara afutse banatose nibora nendamutse ahubwo reka amazi ndagusaba nawe ngaho genda kuramusa cyagenze gute gashi kareka ushobora nibaza ko ujya n'amahoro atari we byajyanye nego Cedric haguruka shundamutse none ndagiye ngo aze amuca n'amahoro ndakubwira yawe haguruka abantu ndamutse kwanza mubwire ibindi jewe ujya jewe niko murandi yego ndashaka mbere yego ariko nkeneye bimbwire neza nakari n'ibyo bariko barambwiye banza umbwire ivyo bintu jezi vy'ugupfa niko ndumva nibiki bariko barambwira uburyo ibyo yatangiye kumbwira uyu bunyaje numva yatangiye kuvuga ibintu bitaje ntibize je ntavyo nigeze nzi n'amahoro amahoro guterega je ntavyo nzi niyo mpamvu ndiko ndabaza wewe utamenye ibyabaye kubera agiye tuvugana amakuru yoguhuye none uyu ahubwo brother nizeye yuko burya ibintu wari hepfo ariko ubu narabiheje cyane narabonye ari nabonye ko atari neza cyane aba bari bahawe misiyo yo kuza kunyika wese ubona ubwira ati mfise ibidosiye urabona mfise ibidosiye byo ku kazi abantu bariko bariba kampani burya rero mu nyuma bacaja kuntangira misiyo kugira ngo banyice casanga bayihaye uyu mutipe nane n'undi muhungu uyu reka ndakubaza niyo mwari musimenye hehe iyo bose nari ndanamuzi reka ndamuzi tumenya gute kandi narinje kumwica iryo joro natomboye nsanga uwo bayibahaye umuhungu w'umugenzi bahuriye muri Azwane Company kudepoza ashaka kumenya yuko yatabuye ari umugenzi wawe ari nabi kuri kaso
sha ngamwe nawe bari reka ba imbugi tati ba iduvazia onasita visa nugira ngo muri abona kiwa cyane nyabusa neza kare nabantu menga okay hama mugabo hari maka gutena tufise byose avuga none uyu muntu ko mbona ngo we ntaje amahoro oya ngo reka ndabwira ikintu kimwe nivyo barantangiye mitogira ngo bangire nabi hanyuma imana yakiye nkuko imana ikura kuri n'ubu nyene butuvuga n'abanashaka urabona ko nari maze ukwezi kose gituma yambandera ukamba na telefone nari nazimiye bambwiye bati wewe tuzimya na telefone hatagira n'umuntu asubira kukwiyumvira nuko babimenye ko tutakoze icyo badutumye ni hamwe n'inoti yacu boca bayituziza uwo munsi babarwikiye amahera bicaye hagera jewe nanje nari gushobora kubivuga rero wari utuye ndabivuga nakubaza ko nari guca ngenda nja kubivuga iyo kugira ngo ndabwire reka uwo mazi nari basi ntacyo bitari cyabaye n'igiki aho ubu nyine tuvugana tuvuye mu kazi abari bose bagombye kungira nabi ubu nyine no mu kazi yaje kubirukana kandi ikindi tugomba tunabitwarire kugira ngo ubutungane ukore akazi kawe ujya ntiharimo wa muhera uza gukoresha adantumutse yo ujya yoba urango nabwihere afashe nabi nzi ariwe muntu wa mbere mwankana ni umugabo cyane akoreye nk'inzira mu muji nakora akazi ko mu gikoni hakorera umugabo yagiye gukora mu gikoni yagiye gukoma amasahani reka imana ikura kure aho abantu bakwimbiye icyobo imana icicanzo imana ikura kure akavura karahise twe tujyanye twishe baramuhana kubera nta kuguma utari mpera umwanya wose nk'ubu jengera amanze basindaye ntahe jegura yuko hari utuntu two gukora muhira ariko ndabona mukimeze neza vraiment nanje nashaka kumenya yuko meze neza muba gusa nkuko nabikubwiye wagize nabi kubutambwiye ariko nta na kimwe kibana mbabarire vraiment niwe bitameze neza sawa ngira ko ndabasezera yego bayaga nitwoheza urumva ko ari byiza gusa we ndagutumiye byuko urumva ko imana ikura kure umva ko je narahereye gukora amasafuriya urabona ari muri biro bakaba bagira abantu imana igakira icyo gereka ntabwo mu gikoni wacu kari mu tipe ya ndara tuvuga tumba kamwe yakora ibintu uyu yakwangira zo ariko nisanze twimana ikura kure kunyereza natubarenze imitwe y'inzuzi tuzosubira muri kweri karibu cane ikoze murakoreka ubu nari nzi yuko turenganye imitwe y'inkuze kubera ubu n'umugambi w'ikirundi kubera batera inzuzi kw'irembo ariko imana ikura kure kabisa nivyo